nuko twari mu kiganiro nawe ariko raba confess do place twari twarugitse mugenzi wacu Bahizi Beni Betra niwe yari yasukiye PJ Classic FM mu kiganiro Classic Sport bora Bahizi ndagomba tugaruke kuri conference do press ya Sangwa Mayani Patrick inyuma y'umunsi umwe ahawe amasezerano yo kumyereza equipe nationale sinibaza ko n'amasaha 28 yarakwiye kuko yahawe amasezerano ku muhingamo ku munsi wa kabiri munyuma mu gato no ku munsi wa gatatu vers 11h saa 5 ko haza kubatangura conference de presse ikintu na mecha makugira ngo navango abarundi n'abarundi kazi bamenye ese niki nyamukuru kizanye Sangwa Mayani Patrick nk'umumenyereza mukuru wa equipe nationale ntituri bugaruke kuri parcours yaba ku munsi wa kabiri twaravuze ko ndetse no ku munsi mvango turayivuga ko imbere yuko tuja kuraba bimwe mu vyashizwe habona harimo staff technique ndetse na selection y'abakinyi mvango bashizwe habona hanini ordre du jour cyangwa se nyamukuri byavugiwe muri mu kiganiro n'abesha makuru byari bitumbire kuri ruhande bwana Bahise reka ndagushimira Edi navuga ngo ni umumenyereza Sangwa Patrick Mayani ku munsi w'ejo uhise igenekerezo rya 30 kwezi kwa gitugutu mu bigo bya centre technique mu Ngagara quartier y'icenda yari yatumye ko navuga ngo abanditsi n'abamenyesha makuru aherekejwe n'abasanzwe bari muri FFB wahoze navuga ngo nobu akiri umumenyesha makuru yabice bigacika Erizeni yoba kurande rwa FFB niwe yari yamuherekeje twarabonye bitwa ba Etienne n'abandi batandukanye bavuye mu ishami ry'umupira w'amaguru byabisigakanirwa yuko ikiganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru gitangura igihe cy'isaha 4 z'agatondo ariko navuga ngo iminota yarenze ko mu masaha 4 n'iminota 30-45 mwebwe muri mu kiganiro niho ikiganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru cyashobora kuba gitangura navuga ngo kuva atanguye kuvuga navuga ngo nta bandi bamenyesha makuru bashowe kuba baze kivuze ngo bararindiriye abamenyesha makuru bose bari installa abafite kamera bari installa abafata amajwi bari installa mu buryo bwose navuga ngo sare yari yuzuye ni press conference zibiri zikurikirana FFB cyangwa ry'umupira w'amaguru showe kwa ritunganya zibiri zikurikirana ya Etienne ndayiragije aheruka ndetse n'ikurikiye ya Sangwa navuga ngo zimwe mu press conference ishobora kwa zaritabiwe n'abamenyesha makuru beshi cyangwa bimenyesha makuru byinshi warayoboye navuga ngo ivyo birori yari Merkiade nkuko bisanzwe niwe yari moderateur yatanguye navuga ngo avuga ati umumenyereza aza kuba avuga mu ndimi zitatu ikirundi igifaransa ndetse n'igiswahili umumenyesha makuru wese yumva yo baza mwugo rurimi zo ndimi zitatu ararekuriwe kubaza ugerageje kuraba ico kiganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru cari gifise ibice bigera kuri bitatu igice ca mbere indamukanyo ya Sangwa Patrick igizwe novuga ngo n'ijambo ryo kwerekana abo bagiye gukorana ariyo staff technique igice ca kabiri kwerekana abakinyi yatumye ko bwa mbere mu mateka yiwe ahawe kontra yo kumenyereza intamba mu rugamba nishiramwe ry'umupira w'amaguru rifadanikanije na ministeri mu byijejwe harimo inkino igice ca gatatu igice ca nyuma kirimwo uko nawe ashobora kuganiriza abamenyesha makuru yisunze ivyo bamubajije n'ibindi yifuza kuvuga byari byo bice bitatu imbere yuko rero tuja kuraba eske buri gice cyose ibyagiye bishigwa habona turabiharura n'ibikini nivuga n'icyo twokwitega ko Etienne ahabwa equipe nationale byavuzwe ko ahawe equipe nationale dans toutes les catégories vango senior Juventus vango equipe nationale yose zose kwemeza abakobwa gusa kwemeza abakobwa eske tuvuye ko kontra Etienne ariyo yahawe vango Sangwa Mayani Patrick ni kibazo radio PJ Classic FM yamubajije navuga ngo acishura muri bono buryo yavuze ati buriya iyo wifuza kuba mu professionnel
mu kazi ke ariko kose biragoye ko ushobora kuba umunyamwuga mu buzi bubiri butatu bune butanu ati rero ukuntu tubona ngaha anye yaba jewe yaba Jimmy yaba Serge Sarte n'abandi bagiye batandukanye turi focus ku mugwi nserukira gihugu ntamba mu rugamba z'abakuzi ati hanyuma no muri abanyene turi kumwe kirazira ko ashobora kuva umumenyereza ngo agenda amenyereza event rwa ED7 isets atahubwo twebwe turarekurewe kwicara turafise uruhusha n'uburenganzira bwo kuganira na FFB tukaraba umumenyereza kwiye guhabwa ED7 uwo mumenyereza tugakorana tukaza ku entraînement yiwe tukaraba ingene yagize selection tutamwinjiriye tukaraba intambanye ariko arahura nazo tukamuganiriza tubonye ariko arakora neza ubwo natwe bizotunezera kubera ko azoba ariko arakora muri projet twebwe turimo ifavoriza equipe nationale novuga ngo yabakuze kivuze rero neza ntabwo Shane ari Sangwa Patrick Mayane azoba ariko arayimenyereza ntabwo ED7 ntabwo event rwa ari wazoba ariko arayimenyereza nta nuko azoba ari Jimmy Ndayize bisobanura ko Nshasha bafise icyo no kwita umuzigo tashiremereye ya equipe nationale ni kintu wanashima nshimye cyane kandi nkakenguruka cyane bahizi niwe yakivuze ngo mu majambo Patrick yacikiza avuga ngo namba ukeneye kuba umuprofessionnel cyangwa ukeneye gukora ibintu byawe neza bro no musi ntushobora kumbwira ngo je nzoza gukora vyuka kare uzonzoza muri classic sport nzogenda muri classic vibes ntabyo noshobora byose ntabyo noshobora niho reka mvuge kino kintu abantu bantunge sivuze ko umumenyereza yahora atari mu professionnel ariko kubera ko wewe ushobora kuba wifitiye confidence mu kazi kawe ukora umuboss akaguhamagara guha akazi kanaka akakubwira na karorero ati wewe uraje uje gukora akazi ko mu nzu na karorero ngomba ndanga akazi ko mu nzu uzubwo mu nzu hakugwa ibintu byinshi namuje gukora akazi ko mu nzu ushobora kubuje wumva wari uhababiye akazi cyangwa wari ukeneye akazi peut-être kubera abushomeri wari urimo niki akubwira ati mwako akazi ko mu nzu rero hazubamwe n'ubundi buzi kubera ko uri pere cyangwa se wumva utinya ko wotakaza akazi ukavyemera mugo ukavyemera ubona ko ati nubwo navyemeye namaneza ndavyemeye kugira ngo nganye akazi sinakaza akazi uzosha wisanga kakazi ko munzu kwa kuri ko gakora nabi na vyabindi kandi uri kubikora nabi kubera iki utambikije abandi bayamaze babiri bayamaze mu Kirundi bavuga ngo amayira biyana ni ifisi ushobora gukora ibintu bitatu bine ngo ubikore neza swati harimo bimwe wiyica cyane ukavyica byose kubera iki ubutambikije habiri rero nibaza ko nkuko yakivuze equipe nationale yari keneye abantu navuga ngo baba bari focus kuri senior turabona mu Bwongereza namba no munsi Gareth Southgate yari focus namba no mutomato yari focus no kuri equipe nationale senior izindi category nk'umumenyereza mukuru ashobora kubera ko nifuza muri equipe abazoduga bazova muri babandi nifuza ko profile nkuko bahiza kivuze nifuza ko profile yobi kugira ngo azorema umwana muco je nifuza ko kunzomura muri equipe nationale muri equipe senior nkuze nibaza ko nikintu cyo gushima kabisa kubona ko no munsi kesa squad cyangwa kategori nabo turabona bari kwa no munsi bari bikora kuri Gustave na Nivyo ariko just now nibaza ko number focus kuri equipe nationale senior ni kintu cyo gushima yasinye kontra cyangwa se ashobora kuba n'abandi bamuhamagaye barabonye iyo defi yari ishobora kuba yaragonze ubundi aje akamanga reka ndetse turamutega iki kugira ngo nawe ntibizogende nkuko unze ko biragenda uno munsi byumvikana ko inguvu zose zi staff ya saya isirikwe na Sangwa Patrick inguvu zose zikuri equipe nationale sivyo bisobanura ko ichino kwita inguvu ibiharuro biki byose no munsi tugiye kubona staff ya equipe nationale ibazwa equipe nationale 100% gusumbuko mu kwiyumvira ibindi sivyo ndagomba rero tuce tugaruka kuri staff nko bavuze ko novuga ngo wavuze ko ntuzenya mwezi 3 zari zakoranije zatumye FB ikoranye na Sangwa Patrick bahamagaza ikiganiro ndamenyesha makuru haropo ya mbere cyangwa se CJ ya mbere intero ya mbere yari yuko Sangwa Patrick ashira ku mugaragaro ni bande bagiye gukorana nabo Sangwa Patrick
yagenye aba ivyegira diyo bibiri hariho bitwa Serge Sarlet uyu n'umubirigi hamwe na Jimmy Ndayize asanzwe ari mu Burundi amenyereza equipe yande ya Grand Fighters nibo vyegira vyiwiwe hanyuma umumenyereza w'abanyeza bamwitwa Arno Franskate nawe nyene n'umubirigi mu gihe Mohamed Badi asanzwe ari we ajeje kwanaliza ama video uyu n'umunyamaroc hamwe na Reverier Mbanze Ndore akaba ari asanzwe arimo préparateur physique Rajab Bosingwa kit manager Harakani Patrick porte parole we staff ndetse na Constantin Mutima nka team manager wa equipe nationale iyi ni staff Nshasha yashizwe na Sangwa Mayani Patrick bagiye gukorana muri kingo c'imyaka 2 bagiye kwamenyereza equipe nationale intaba mu rugamba bwana bahizi bwana Richardson tugareke kuri staff mugereje kuraba amazina yaje muri staff ya Sangwa Mayani Patrick mukaraba amazina y'ama staff yarace muri equipe nationale tuvuge ko abarundi gushikira umucenzi bakunze ibintamba mu rugamba icizere cyogaruka cyo kuza gusubira gukurikira equipe nationale mu rugamba dufatiye kuri abago bagiye kuba bamenye ivyayo icizere novuga ngo cyogaruka kuko novuga ngo uravye inkora mugazwi kwizina rya Serge Sart asanzwe novuga ngo ari we yahora ajejwe mu mugwi wa UCLS ibijanye na encadrement y'abakiri bato mu mwaka wa 2022-2023 uno mugabo novuga ngo yarajejwe abakiri bato ba Union Saint-Gilloise bo mu cicaro novuga ngo ca gatatu mu gihe novuga ngo club yiwe yaje kuba irangiza iri inyuma novuga ngo iri imbere y'iyanyuma uyu mugabo biza kurangira club yiwe ikorotse icicaro isanga mu cicaro ca kane uyu mugabo novuga ngo 2024 no mwaka utigeze novuga ngo umurekurira kubandanya akora akazi me ugerageje kuraba nimba warigeze kwankadra abajene mu gihugu c'ububirigi novuga ngo umunsi umugwiserukira gihugu intamba mu rugamba bafise abakinyi beshi bakiri bato hari bumwe mu bumenyi ashobora kuba afise azerekana imbere y'uno mugabo azwi ku izina rya Patrick Sangwa ugerageje kuraba umugabo nawe azwi ku izina rya Franske Arno nawe asanzwe yahoze ari umumenyereza w'abanyeza muri equipe novuga ngo y'abakiri bato mu mugwa Standard de Liège Juventus kugeza muri juin 2024 niho novuga ngo akazi kiwe kahagarara ugerageje kuraba umugabo twe kuzina rya Badi Mohamed nawe novuga ngo asanzwe ari umunya Tunisia yagiye novuga Sangwa atubwira avuze yuko yari hafi no gufata umugwiserukira gihugu wa Tunisia ariko akaba yarahisemwo uburundi akaba ari Mohamed Badi neza cyane akaba ari nawe muri staff y'ubashobora kuba yaramwemereye ubwanyuma yakoreye muri Maroc ariko Tunisia novuga ngo bari kumwe cyane yaraciye mu mugwi wa Raja Casablanca mu analyse ari muri staff uno mugabo kandi novuga ngo yarakoze igihe c'amezi 5 mu mugwi wa RCF Seraying uno mugwi wari ukiri muri deuxième division mu gihe kandi ubona yuko kino gihe asanzwe afise urubuga rwe ruka gushinga yanaliza ama video ariko ku ma club amateur yo mu gihugu ca Belgique ubwo ngo no munsi nta afisa korera afise kimenyesha makuru ruka gushinga yanaliza ama video hariya mu gihugu cande ca Belgique ugaca ugenda kuri Jiminda Yizeye Jiminda Yizeye novuga ngo numwe mu bamenyereza bakomeye hano mu gihugu c'u Burundi kandi yaraciye mu minwe ya Sangwa Patrick yaramumenyereje nk'umukinyi
bakinyi Jimmy Ndayizeye n'umwe mu bakoca bafise imyumvire Jimmy Ndayizeye n'umwe mu bakoca z'ikintu ca detection de tara kuzimano zikiri nto Jimmy Ndayizeye n'umwe mu bakoca novuga ngo ari très discipliné surtout mu footballist kema ngena sanzwe bikora mu kazi kiwe ivyo nkavuga ko bigenda bimuha amahigwe iyo tuvuze abamenyereza bashobora guhabwa intamba mu rugamba izina Jimmy Ndayizeye akeshi bo ngaha mu Burundi usanga ari izamo ubwo rero nigiye Sangwa Patrick atari bwaze izina Jimmy Ndayizeye ryaravugwa guca rero ufata wa muntu wakabaye kubufata nk'umukeba wa muntu wakabaye kubufata nk'umuntu muza kubugwanira akazi ugacumwiyegereza ico nikindi kintu kizana power kwitwa Sangwa Patrick ndetse na staff yewe hanyuma ukongera ukagaruka ku mugabo azwi ku izina rya Mutima Constante ni manager wa equipe nationale uyu muri tugerageje kuraba akazi k'ubu manager ni bake bagasobanukiwe bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni bake bagasobanukiwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi erega kugira ngo muri kahise ka equipe nationale igihe tugeze turonka igihe cyose twabose abakinyi baba bination karakazi k'uyu mugabo sivyo no se gabo nuzanya nabivuze Sangwa Patrick avuga ati no kazi erega kuja kubaza ababination no kuzana abakinya abination muri equipe akazi ka manager sasa akazi ka team manager bro ariko mugabo nawe ashobora kubigira mwugo ruhara guko no munsi namba ari Belgique ashobora kuba afise nkuko twabwira so tabiganira ashobora kuba afise izo visa zo gutembera mu bigo bitandukanye nk'umutima afise wo gukunda uburusha se wo gufasha akabona impano kuvuga ati impano ndaye twitwe muri equipe nationale ashobora kugira icyo dufashe ga propose wo muri abijedwa hama akamuza muri equipe sino nibaza ko nabahizi nicyo twagarutse kugiye tuba elimine muri AFCON 2025 tuvuga ngo uburyo bakinyi bashitse hariya uburyo bafashe hoteli kure y'ikibuga uburyo ikibuga bimenyereza ko skive vyose nibaza ko ni kimwe tuvuga ngo namba twabonye yindi bonne organisation muri equipe nationale mu gihe dufise ingina tugiye gukina n'igihe twabonye mutima yari team manager ko twe twarabona amafoto postinzwe dejurava yuko abandi bakinyi bafata indege yashitse mu gihugu bagiye gukiniramwo arageragenda karondera hoteli niki n'abakinyi bazoshikira barundi bagasanga ibintu bimeze neza so ivyo rero nibaza ko ni nkuko bazina yakigose ko kivuga ngo ni namba ari kintu twahomze muri equipe nationale na Etienne nawe yaravuga ngo je team mutima ntakira kimwe tufu ntangwane nimwe hari ubwo gusa hari habuze kwicara bakaganira rero kuba yagarutse muri staff y'abazofasha equipe nationale nka team manager nibaza tuyongereye kuko uri hari yabyoroshe uri yashire niyongere nibaza ko nigake wobona ngo afashe indegagiye mu vya team manager cyangwa sagiye gukora akazi nka team manager bigoye cyane twemeranye uva mu Burundi ufata amatike y'indege n'uburyo ashira afise simvuze ko ashobora kuba afise ubwo buryo yo bukoresha siko n'uburyo ko n'umutima yo bukoresha bahize barugarutse ku kantu ngo bujya kuba manager wa equipe nationale uri mu Burundi ni kintu kitoroshe eske ni kuyihe kuri ruhande au niveau y'uburyo cyane se au niveau ya experience y'ungene bikogwamo novuga ngo mutima n'umuntu afise impano n'umuntu afise impano impano yo gushobora kukuganiriza ukemera n'ivyo wari warase kwemera hari abakinyi bagera kuri babiri Mutima Constante yavugishije nijoro bari baravuze ati tugarutse gukina intamba mu rugamba ibintu bitarahinduka hari indongozi z'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu cy'Uburundi zashikiye abo bakinyi mugani zigera zironka inyishu muga Mutima gikora ku telefone agagara ku telefone akavugisha abo bakinyi abakinyi ubwabo abo babiri bose nagira amahigwe mu bucagucago ngati buri agenda garutse muri equipe nationale ugarukanywe nane Mutima Constante twavuganye ati kandi ibintu biri aferi rarangiye no kuvuga ngo nimba twarabonye yuko hari ibintu vyahora bigorana ugasanga FFB irarushe kurungikira ama invitation ama club y'abakinyi bakaja barindira inyishu wumve ko rujya rutonde rumaze gusohoka
kugeza igihe cy'isaha 12 z'umugoroba amakrebe nka yose yari yamaze kuronka invitation akazi kandi ka Mutima Constant. Mutima Constant niwe wenyine mwino staff mbere yuko haba inama mu gihugu ca Belgique ihuriramwo aba ba Sarete, aba ba Arnaud, aba ba Mohamed Badi na Sangwa Patrick. Sangwa Patrick yageze muri Belgique, yageze Belgique isaa 11 z'agatondo yarageze Belgique. Ku munsi wejo yatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Umugabo azwi ku izina rya Mutima Constant yatanguye akazi imbere yuko haba press conference liste ayifise igihe cy'isaha 12 z'agatondo yaratanguye gukubita ama invitation yari mu maclub. Ijoro novuga ngo ryo 29 shiro 30 gitogoto hari habaye inama y'abakinyi bose baba bakina inamba mu rugamba bize ko bazogaruka batarasezera baba abakinyi basanzwe bahari bari an activité bariko bakora mu guserukira gihugu bose bati tugiye gusohora list nutibonako ntuhavugira ngo twakujyamiye twagize ikiniki wihangana ariko turagukeneye bose baravugana bahejeje Mutima tireraha ndaruse ingere nanje nkora akazi gore gihe cy'isa 12 yari karakorana navuga ngo nabo baba muri FFB bagenda baronga kiki ya ma invitation ku maclub. Urumva ko numwe mu bagabo ahubwo tukona musaba azosubira agira iki yongereza ingufu kuko yaracitse intege kamwe yaracitse intege kuko yakuwe muri equipe nationale avuga ati mbariza ikintu Jennifer na Etienne na Moziti nta kintu dupfa na Mutima Constant. Donc ariko barabuko kuzibirana hanyuma ikindi naco kubera ko Etienne yari afise amasezerano na FFB yarimwo na ministère vyari bigoye yuko bazanamwa Mutima Constant kuko mubo Etienne ya propose ntiyarimo Mutima abahagaze uko onye nibaza ko Mutima abandi ubwo yigarukanye nta nubwo agarukanye na FFB canke na ministère ubwiwe Sangwa Patrick ni bamwitelefone ati manager woza tugakorana bivuye ku kintu kimwe. Hari gano twigeze gukorana turi mu kinama kwango Marrakesh Maloki bagenda gukina ziriya nkino za kivandimwe muri Maroc reka ko harimo Cote d'Ivoire reka harimo Guinea abatenezi imyaka 23 hari zimwe mu ndongozi zishyiramo ry'umupira w'amaguru zitageze hariya anya zitari hafi y'abakinyi ariko bikavugwa ko Perezida wa FFB yakoze ikintu citse aravuga ngo hari umwe mu bamenyereza b'aba intellectuel banafise licence AIFA bariko barafasha mu academy atandukanye na Afrique Occidentale, Côte d'Ivoire, Senegal, Afrique septentrionale, Maroc, Tunisie n'ahandi bateka ndamubwire agenda turabire intamba mu rugamba zacu muri Maroc mu gisagara ca Marrakesh zifashe gute dukosora ibiki twongereza ibiki raporo muri rusange. Sangwa Patrick yari yagiye gukora raporo kugira ngo FFB barabibuze barabamatana n'ibiki bigiye bitandukanye. Sangwa bivuga ko mu bantu bose bari bagize iriya staff yarimwo Jimmy yarimwo Omar n'abandi bagiye batandukanye. Sangwa yasanze umugabo yitwa nde Mutima Constant asangana umugabo w'urukundo asangana umugabo akoresha amafaranga yiwe akavuga atayanzo ya ka federation ariko yanje nayakoresheje asangana umugabo yegereye abakinyi asangana umugabo ashobora kwitorura ibege agatorana bege y'umukinyi ashobora guhanura umukinyi asangana umugabo donc usibye yuko ari manager wa team umugabo yegereye abakinyi ku rwego rwo hejuru. Sangwa agenda kanose muri raporo yibutse rero ya raporo nejo yakagarutse kati ari ibintu byamuvuzwe ko tuja muri kana ivyo Jesse ngomba kubigaruka kuko ivyamuvugwa ko Jene twari bwabonana twagiye kubonana ari kumwe na president wa federation tugiye kurondera abakinyi baje mu gihugu cya Belgique nagira amahirwe turabonana mbona n'umugabo ari convenable ari honnête atariko mfashe ko namubonye mu gihugu cya Maroc ingene yari yegereye abakinyi ingene yari umugabo w'urukundo biranaguye ko tworonka uwundi muntu twita team manager hano mu gihugu cy'undi ati shatse kuvuga karimeyeri ariko biragoye ko tworonka undi team manager nka Mutima. Rero je mbona ko numwe mu bagabo badasanzwe
Mutima Constante ku ruhara rwiwe yerekanye muri equipe nationale ukunge nabikora nishaka bifisemwo kameme n'ubumenyi ukongera ko na connection ikintu cyose cyamakigira umushinge cyuririrako sivyo ikintu cyose cyamakigira umushinge cyurirako nini nshatse mu bantu novuga ngo bari bagarutse muri staff nivyo Serge Charlotte ni mushasha Mohamed Badi ni mushasha Arno Fransket ni mushasha Jimmy Ndaize izina Jimmy Ndaize muri coaching yo mu Burundi muri coaching y'intama mu rugamba sirya mbere garutse sivyo ariko nicyo gituma nashatse kugana kuri retour ya Mutima Constante muri staff ya equipe nationale nako ndavuga ni rero ikintu cyose gifise umushinge ese dufatiye kuvyo bahizeje kuvuga umubano wa Sangwa Patrick na Mutima Constante icyo no kwita profile ya Mutima Constante muri equipe nationale nimba twaratangwe ko umukinyi mu binational muri equipe nationale sivyo akinira imigwi ikomeye sivyo ni atazi Burundi sivyo mugabo w'umurundi akaza kwemera gukinira equipe nationale karakazi kuno mugabo bitwa Mutima Constante ese uno munsi tuvuze ko hoba hakenewe kuba umushinge urira ko mva ko nimba ari kibanza cha Mutima Constante muri equipe nationale kikamaho kubijanye n'aka kaza koreske ruhombo equipe nationale yogira nta muntu azokoma mu mabanga ari muno munsi hano ku isi harabaho kubisirikanya ingoma zigena zikurakuranya ariko hari ikintu mvuze eske Mutima kuba aje gukorana na Sangwa Patrick na karusho kiyongereye nkuko bakoranye na United bo hari umuntu muce twaganiriye ngo mfatire mu no muga twe dukora arambwira ati yanyine yambaye akarorero kuri ku bantu bamwe bakora itangaza makuru atari ngaha mu Burundi ngo ati kugira ngo bariya wabonye babikore kuri babikoze ati kintu cyambere kwari wari umubano wari hagati yabo ukuntu bari babanye mu bantu hambavuye ko muhuzwa n'akazi eske mu buzima busanzwe uwo muntu muraganira uwo muntu murasangira akayi murasangira kawa muratemberana muri proche muri muregeranye hajye kintu cyambere kugira ngo uzokore ibintu birama nama mukene gukorera hamwe nuko umuntu muzokorana muganira muhuza no muri vie privé uwo muntu muraganira uno munsi kuba Mutima Constante na Sangwa Patrick bagiye gukora muri equipe nationale je kwande gwanje ndayibona par rapport gusumba uko Mutima no goye kuba hagumaga kubana na Etienne ndabona kumengo no munsi nyatu uno munsi Patrick Sangwa aba mu Bubirigi arazi entourage Mutima bayemo hariya mu Bubirigi kuba baba mu gihugu kimwe ni kintu cyane Mutima mu Bwongereza gisagara ca Kampala ni buraya muri make atmosphere yo mu Bubirigi atmosphere yo mu Bwongereza presque ni zimwe n'ivyiyumviro bisaga umengo babiri proche bigoranye no gukorana n'umuntu ari mu kindi gihugu kuko bizogurana kwene communication niki nivyo ubona muri make basanga umengo reka ndabivuga muri buno buryo vi canke se ubuzima baba basanga bangabangana bakunze kubivuga guca umugani mu Kirundi ngo bisiga bingana bitora ninda uno munsi namba Patrick Sangwa na Constante Mutima for example nko kubaza cy'ubugi bo basanga aho mengo bagenda babangabanganwa icyo ni kintu cyambere kiba kiza kuko na complexe d'infériorité cyangwa de supériorité iza kubamwe ni kintu nobona kimwe cyo shobora gutuma bakwana neza kabiri uno munsi Mutima kuvuga ngo muri equipe nationale azogumaho iki ahubwo ntazohaguma kuko hano kwisi nagenda kivuga ko ingoma yose ifise nangu ifise nihereza ahubwo gusikina no munsi twokwigira ko Mutima Constante uno munsi ivyakora muri equipe nationale nibihe kugira ngo nejo bundi niyo yavuga ngo niyo byashbangomba kava muri equipe nationale ubundi muntu tubona ko ashobora kuzokora nk'ivyo Mutima yakoze kabirushiriza ninde naho gushaba bavyigira ko namwe umumenyeza zo bahari ico gihe no musi abantu benshi bokora nk'ako kazi Mutima akora hamwe babona akazi Mutima akora bakabokora ku kazi rero gusa ico novuga ngo kuba Mutima na Sangwa bagomba bakabona muri equipe nationale ni hatu kuko babaye muri entourage imwe baraganira na Etienne nabo baraganira usibye ko gusa ngene habaye mu kukumengo hari ivyo batagomba guhuriza kuba baje bari muri equipe nationale kandi namwe telefone birakunda ko twokorana kuko nawe kuko beza kivuze ari habaye desi muri equipe nationale muri buriya buryo
kuba rero yemeye gusubira kugaruka nuko yabonye uwo baje gukorana bashobora guhuriza ku mugozi ngo ubundi bagatanga umunezero kuri ekipe kuko icyo abarundi bose bipfuza ni umunezero muri ekipe n'intsinzi muri make. Ikibazo nico nyene bwana bahizi kuri Constantin Mutima inyuma y'igihe gito ufatiye gucera amaze muri ekipe nationale atarimwo igaruka giwe muri ekipe nationale ivyo amaze gukora muri ekipe nationale ivyo amaze gukora kuri mu gisata cha team manager. Ikibazo nico nabajije Richardson ese uno munsi nimba ibi byo dushaka kwibaza FB na ministeri ese nibikuye ko bashaka kwicara akavuga ko biri kose nimba hazozundi kuri mvuga bazwa icyo no kwitati yitwa nka team manager atigeza kuzoba ari capable yo gukora n'uyu mugabo bive n'ibyo amaze gukora n'ibyo amaze w'igihugu ikibanda ciwe nico kwa muri equipe nationale. Est-ce que team manager nako Constantin Mutima no muntu akwiye gushikwa ku ruhande mu gihe runaka bive n'uko amaze gukora? Icambere na mbere coco Mutima Constantin tubanze turabe afise uburyo kabiri umunyamupira club yitwa Burundi Sport Dynamique iri yaserukiye igihugu za CAF Champions League mu myaka ya kera. Iyi base Dynamique turi kubona yo no munsi ni imwe ya kera yahanganye na za Inter FC. Ugerageje kuraba se wiwe yaratwaye umugwi witwa Burundi Sport Dynamique nawe Mutima Constantin erakinye umupira kandi awukina hano mu gihugu cy'u Burundi. Iri ya 30 Mutima Constantin aba hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ivyo byose bimugira umuntu w'inararibonye azi cy'u Burundi bukeneye azi cy'u Burundi bushaka. Iyo ufashe experience y'ubuzima abayemwo hanze y'igihugu ugafatana experience afise hano ubivanze ucugaruka ukaraba eske abantu bafise ubumenyi nk'ubwo basi bamwaba ubwo imyaka myinshi nibayibaye hano mu gihugu cy'u Burundi abayibaye hanze uyu munsi baba mu Burundi nk'abamutombora ubwo barafise ubushobozi nabo bwo kugira izo ngendo bagiye hanze bagiye kuturonderera novuga ngo abakinyi nka Kuri ya Mutima Constantin yahora abikora. Ikindi naco Mutima Constantin regabiye igihe yabikora ntiyahemba yakoresha amafaranga yiwe hanyuma akaba afise iyo passport imurekurira kwinjira mu gihugu ca Australia vyoroshe imurekurira kwinjira mu Faransa vyoroshe kuko nimba vuze ngo ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya ni nkuko wewe ushobora gukoresha iyi passport yawe ukayikoresha muri Tanzania ukayikoresha za Kenya nta vy'amaviza ubanje gucamo mugabo wumva mutima wawe nimba afise passport y'igihugu c'Ubwongereza atembera mu gihugu ca Belgique mu Bufaransa nkuko uvuga uti ngiye gutembera mu Rwanda abatugize umuryango umwe ngiye gutembera muri Kenya ucugaruka ukaraba eske mutombora nimba yarabaye mu Budaki iyo koresha no passport afise y'igihugu cy'u Burundi bikamworohera kagira izo ngendo hariya anye usanga ahubwo Mutima ufashe experience yiwe ukayivanga na mutombora ca tutora ikintu Chris Ronga ariyo mpamvu twageze muri Kana cyo ni ikintu ca mbere ufashe ubumenyi bwa Jiminda yizeye ukabuvanga na wa muntu yitwa Mutima yabaye umukinyi donc yifitiye ubwo buzima bwe bwo ku mugabane wa Buraya afise akazi afise iki akunda igihugu cy'u Burundi uza gusanga babakinyi bavuye ku mugabane wa Buraya nabo ngaha mu Burundi bisanga ari nayo mpamvu kuri Jimmy utigera wumva ibintu ngo vya Berahino ibintu vyande n'indi bigiye bitandukanye no gatanyambo ibura gahonze urakoze cyane aho hantu wongeye ku bwanje rero mbona ko Mutima Constantin yarakuye guhabwa nuvuga ngo icubahira kwi agategwa intege akanavyigisha abandi bien sûr ni ahanini naho nashaka kutumva gushika kuri ku kibanza ibo kuko nk'ubu yaraganirije witwa Parfait Bizose
parfois bizoza kabati kari urivutse kuko yari yarabanani yari yarahasi reka hanini ngire nshike kuco nashaka kuvuga sinzi ko novuga ngo ni sentiment sinzi ko novuga ngo ni vya bindi vyacu nyene vyo kwirengiza akazi kaba karakozwe n'abantu evolution y'abakinnyi ba binational mva ngo twaba dufise hano muri equipe nationale uburyo bitabira cyangwa se uburyo bitabiriye equipe nationale akazina nako akazi gakuru nakandi na Constantin Mutima turetse n'ivyo uno munsi ari abakinnyi b'abarundi bava muri Primus League bakaja hanze gukina hanze bagira mu makrebe yabo bakanyanganwa imishahara bakanyanganwa amanuze ya marukritemo hageze kuja imbere y'ubutungane umuntu nabonye nanumvise wa mbere bikora ko ni Constantin Mutima ingo kandi akabikora ku buntu bien sûr raba kuri Gaël meme nahigeje kuri Majaliwa muri Rayon Sport ba Pikere niwe yabavuye ba Pikere bose sivyo ba Jospe niwe yabagarukanye mu gihugu cy'u Burundi vyose bisobanura ngo si uburyo bw'amafaranga menshi akoresha ni uburyo azi uwo mupira kandi apana umupira ruko muri international hari n'umutima w'urukundo uba wumva wogirira mugenza kubona mugenza we ariko aratera imbere cyangwa kubona mugenza we ari mu bihe ariko arareklama ivyo afitiye uburenganzira ukumva wo musupporting ese uwo muntu wo supporting nakaro mu mutima mu mupira w'amaguru niki no munsi nibaza ko muri Afrika ni n'abantu bake b'abanyamupira wobwira izina Mutima ntibaritaho bien sûr bizokoroha ko uwo muntu izina Mutima nakarondera ngo mantange no munsi mukinyi wa equipe nationale yavuze ko atogaruka muri equipe nationale cyangwa mukinyi bariko bararondera karo muri equipe nationale guhamagagwa na nimero ya Mutima no guhamagagwa na nimero y'undi muntu wese ari mu Burundi yabahizi Benibere yabahizi kafate bahizi ko nawe mu mesa bijama usanga nabirimo birashoboka baganira na benshi by the way nibisanzwe nkuko nawe urajyana na benshi uburemere bw'uwo muntu eske uwo muntu bwa mbere na mbere uko yokumva umunyamupira uwo muntu bwa mbere na mbere niyo jewe nabamba muri Sweden cyangwa muri Denmark bikagira ko ari capable yo kunsanga yakoresheje tike yiwe biba bigoye ivyo rero kumva Mutima garuka muri equipe nationale kumva cyangwa izina nk'iri ligarutse muri equipe nationale nuko uwo mukinyi azoba ubwa mbere na mbere azobiga se eske akazi Mutima yakoreye equipe nationale nakaye akazi yagiye afasha abandi bakinyi nakaye ibi rero birakwereka ngo kumva umuntu cyari twemeranye abantu ntitungana muri domene zose tuba turimwo uravuga ngo nakaransumbya nta mukuru mukuru we uno munsi ashobora kuba ari abo bantu bari guhabwa ayo mabanga ariko mugabo kubera urukundo wumva wo kunda igihugu urukundo wumva wo kunda ukunda iyo sport uburyo wumva wo bifasha twavuze sport ni harajamwe ibintu by'uburyo namwe munsi Mutima avuga ngo ndafata déplacement yiwanje ngende kuraba umukinyi wa equipe nationale nkweje amafaranga yiwanje pe bote federation nshobora kuba baganiriza bakayansubitsa ariko namba wize ngo nzogenda ruko amahera ayasohotse muri federation igihe bishobora kugorana peut-être ko ni processus ndende abayasinya ko niki kuva muri ministeri niki ariko bavuga ngo no ko muri ariko birateba reka ngoresha yiwanje bizokoroha ko mvumanda yasaba mu mugabo akazi kamaze gukorwa akazi gapfa reka ngoresha yiwanje mugabo hariho n'ivyabo ngombwa bazoshe batarasubije naho nanzara akazi ne politika nanzara Mutima afise yo gufasha abakinyi twagitubona ngo umukobaza yakigaruka kubi rero ni bavuga ngo ni atukuzana umuntu abikunda afise nubwo buryo bwo kubikora anafise n'uwo mutima kuko ubwa mbere nambara umuntu ashobora kuvuga ngo ngiye koma akazi nkuko wese yakivuze no munsi kugaruka ni naco Sangwa yagaruka akavuga ngo je kuba mu Burundi kugira ngo ngume mu Burundi amafaranga ni charge nini ya cyane no shira kuri federation uno munsi nibaza ko hari amafaranga wabwira Mutima ngo wazimuhemba ngo akora akazi muri equipe nationale amafaranga na gute ko acha urandorari roza kumuhemba yangana gute wosanga gusabye mushahara muremure mutoshira kuronka we mugo kubera ko uwo mutima w'urukundo afise wo kumva yofasha igihugu kumva yofasha abana b'igihugu naco kiri muri bimwe bituma tunibutse n'abantu byatubane tunse nako turi kuri live YouTube ndabona hari yabo bitwa ba Mix Sara ba Artiri Bahome Prosper Barenga yabo Bansengiyumva Mathieu Frank Ihoreho n'abandi benshi ba Clovis Duimana turi kumwe bagira partage nyinshi batumire bagenzi babo turi kuri equipe nationale ntamba mu rugamba kugira tuve kuri Mutima muri Makendi ndizira ko
turi kuri importance n'akamaro ko kugaruka muri staff mbere wanashima n'akamaro ko kuguma muri hafi ya equipe nationale kuri Constantin Mutima Mutima enjo igeze novuga ngo kunganiriza ku bijanye n'ingene novuga ngo ahora akora akazi ko kico gihe nta kazi yari karakora muri equipe nationale avuga ingene yagira uruhara novuga ngo mu vyo kurondera inkino za kivandimwe aranyereka muhiriwe kuko urumva sindaje ka conventry uriya mugabo no ni kubera ko nk'ubusanga nko kuvana imidoga mu gihugu cy'ubwongereza bitokunda mugo umudoga agiramwo niwo Christian agiramo ndi ati uwo muduga ntabwo nagiye kugura direct sinagiye ndawugura amatranche gushika n'uburo turiko turatanga basi kugira umve manager basi muri rusange wamona kundi ibintu ugatombora gakundi ibintu agaca bishiramwe uburyo bwiwe bro amafaranga yo kuri hotel ashobora guteba equipe nationale avuga ati akoresha kubera tuvuze kabura mugabo kubera ni ibintu banda gusinya ko baje bakajistifya muri ministeri ashobora guteba ashobora kuba ari bishima murusha amafaranga ariko badakunda football ashobora guteba kabati no désormais reka nkoresha yiwanje hama niyaza bazoyansubiza ara usivye umuduga aho hafi umengo ni kuri parking y'urukampuni rukomeye neti senga umuhabananda rangwe tubabana nakana naka ivyo nibikimbona abwati n'imiduga ma generation nyene nagenda gumeza ngaha mu rugo ni sibi nibiki ageze mu masaha y'umugoroba buriya n'abarundi bari conventry bagende banamushorere asaka barega komeye mu gihugu cy'ubwongereza kitwa Kilimanjaro iyo Kilimanjaro sinzi umuntu yigeze kuntera nkora avuga ati none by'ukuri koko Mutima mwaramwirukanye muri equipe nationale na Kiriyo Kilimanjaro yo sponsoriza Primus League Kilimanjaro n'ibindi byinshi ntarinda kuvugira urumva kuri micro urumva numwe mu bagabo amaze kubaka business numwe mu bagabo afite experience numwe mu bagabo mu myaka y'amavuka ishise imyaka 50 umuhumure nuvuga ngo ntari muri football uvuga ngo ni wa musore nka Bayizbeni Beritrack ni iki gitambe kizoza ari muri football uvuga wa musore base se wa muntu aje kubironderamwe ubufu uvuge nkuko uri kuvyumva akacondera kana kubwira ati urabaza yo je nigeze mpembo usivye ivyo rero nagiye nkora ibi nibi gacuvuga uti MZ uko biri kose nubwo ba wakosheje barakwiye kukumviriza kuko nta nuzo utanga igice c'ivyo utanga akona karoro ntanze kuri constant hari nk'abakinyi bagera kuri 4-5 mu masaha 28 Mutima gitangura akazi direct bahise bemera kugaruka mu ntamba mu muri equipe nationale bien sûr turaza ko tukora kandi twagera kuri squad ndagomba rero tubandanye inyuma y'abamenyereza abandi bashizwe muri staff natubandanyirize mvaho nabonye harimo na staff irimo namenyesha makuru babiri by the way yes nkuko bivuze ni staff irimo kandi nabamenyesha makuru babiri ndavuga ngo witwa Patrick Arakanda zo bari porte parole gute azoshura kuvana navuga ngo nk'amajambo Sangwa Patrick atoshura gushikana muri FFB director yibere mu kandi kazi Sangwa yamubwira hama abe porte parole wizo ntamba mu rugamba w'iyo staff technique avuga ati Jimmy vyagenze kunuku yari yifuza ibi nibi ubutumwa ndabushikanya amayikatire FFB mubwira ati nuzutora ibi nibi ubibwire banaka bikora uko urumva niwe porte parole novuga ngo ariko Sangwa yaranatanze umuco ati umuntu wese yifuza kuzomvugisha azomvugisha ibintu bizogenda neza hanyuma Rajabo nawe novuga ngo sanzwe azoba ari kit manager nibaze yuko asubiriye witwa Rure muri equipe nationale uwo Rure nawe novuga ngo yarasanzwe ari kit manager nyene muri staff ya Etienne Ndayiragije uwo ni Rajabo novuga ngo akazi azohora gakora préparateur physique uyu ngo ashobore kuba ari wa muja muri Madrid ni akaza gukora
Reverie hari umujyango muri Madrid ni Pintus Reverie navuga ngo yatangwe kumenyekana ari nubwo batarishye reka tubacishemo ni muri sport fair play iri mu nkino kuri Kibono navuga ngo yatangwe kumenyekanira hakoreshereza sport afise sat byari bimeze neza cyane abategetsi batangura kumumenya asanzwe yanavyigisha umengo muri NS niba ntibeshe yasanzwe yanayigisha bikumvikana ko no muri Aigle Noir numwe mu bantu ariko arabafasha cyane mwumva imvune gake muri Aigle Noir abakinyi ba Aigle Noir je novugisha kuri fraîcheur physique barayifise ikindi naco no mu muguserukira gihugu numwe mu bagabo ivyo akoresha sirtere ivyo akoresha iyo uganiye n'abari abakinyi bo mu guserukira gihugu barakubwira yuko adatomboza ivyo bakoresha basanzwe nabona nariya ku mugabane wa Buraya canke n'abari ngaba babona ati nimba dukorera muri club yitwa Vyatsi FC tuje mu guserukira gihugu duhuye na Reverie afise akantarusha préparateur wa Vyatsi FC nibaza ko tugombe tuje basi mu buzima busanzwe namba harabayeho uguhindagurika kwa guverinoma atandukanye ariko mugabo kabonamwo umuntu yahora muri guverinoma ya kera agarutse muri guverinoma nshasha nuko uwo muntu abagiye aje kubwo butegetsi na karone ko natanga ari aba hariho karite kanaka yaramubonye ngo tivyo yakora hariye n'umuntu ndabikeneye muri buno butegetsi bwaje so kugaruka rero Reverie nakazi keza nka préparateur physique kubagarutse muri equipe nationale yavuye muri staff ya Etienne akaza muri staff ya Sangwa Patrick nuko ataje kubera bya bindi bya ntoze kamwe n'abantu nuko kubera aje kubera ko akazi agashoboye Bahizi ugerageje kuraba iyi staff ya Sangwa Patrick tugere kuri abamenyereza biro bazuma bashika kuri ni babiri hamwe n'umunyafrika umwe w'umunyamaroc Maroc itinyize uko wabitubwiye tugerageje kuraba iyi staff ya Sangwa Patrick n'aba bandi biensire bose bari kumwe tuvuge ko ico equipe nationale staff canke se abakoze equipe nationale ari ikeneye no munsi tusha kwasanga muri iyi staff ya Sangwa Patrick ugerageje kuraba nk'umunyamupira musasangutse reka navuga ngo chambere na mbere coco reka ndabivuge muri buno buryo edi staff technique ni bon aba bose ubona baje mwina staff technique bali motivé parce que izina Sangwa Patrick niryo ryakiziki niryo ribakwetse influence yo mu guserukira gihugu inamba mu rugamba turazi ahigera mu influence umunyamaroc umubelge kugira ze mu guserukira gihugu mu influence umubinational kina Denmark amaze kwitora mu influence mu kina mu Bwongereza cyangwa kina championnat y'Ubufaransa aho ngerageje kuvuga ukuri gusa nk'umuntu amenye sport hano mu gihugu cy'u Burundi yayisigayemwo mwizi 24 Sangwa Patrick eri ku mugabane wa Buraya hari ibintu mwino myaka 24 mbonye hano mu gihugu cy'u Burundi Sangwa Patrick atazi canke azi atitayo kuvyinjira mw'indani kubera ko nawe ari ivyo yari focus navyo hehe mu gihugu ca Belgique ivyo yashize ko novuga ngo umwete ari ivyo bitumye aza mu muguserukira gihugu nk'umumenyesha makuru ntavuze ngo n'umugenzi ntavuze ngo niki nk'umumenyesha makuru icambere aje mu muguserukira gihugu intamba mu rugamba kubera ko n'indoto z'umumenyereza wese kuva agica grassroots kugera zoro nk'iriya lisansi avuga ngo kumenyereza igihugu cy'u Burundi mbigize indoto yanje cyo ni cambere icya kabiri yamenyereje imigwi nka Rumuri amenyereza imigwi nka Flamengo muri CV yiwe ntantu namwe harimo ko yigeze kumenyereza umuguserukira gihugu w'abakuze nubwo yigeze kumenyereza umuguserukira gihugu w'abato Ministre Jean-Jacques niwe yigeze gusaba yuko ubu mumenyereza intamba mu rugamba ariko ico gihe ubuyobozi bwa Federation y'umupira w'amaguru buravyanga rukuvuga ngo hari gihe bigeze kumwiyumvira ko ntivyakunda mu gihugu cy'ububirigi naho turaba ku rwego rw'intara zimwe zimwe
baremeza ko Sangwa Patrick ari umwe mu bagabo bafise ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru mu bijanye no gukuza abakinyi bakiri bato canke kumenyereza. Icya kabiri, Sangwa Patrick yize umupira w'amaguru cane wo ku rwego rwa Afrika, twarabivuze ku munsi w'ejo, za Cote d'Ivoire ziramwikorako mu bijanye novuga ngo n'abakiri bato. Yaranatubwiye ko afise urugendo mu gihugu ca Senegal kuraba ingene bariko barubaka n'ibindi bitandukanye. Mbona yuko habayemwo akantu kiki kamarangamutima no kuba kundi igihugu no vuga ngo mu myaka mfise noshobora kuja kumenyereza Atletico Madrid za Barcelona canke na Caron Hanze canke za Club Bridge, me kumva ko izina Sangwa ryamenyereje mu guserukira igihugu cy'u Burundi ni honneur. Ico ni cambere. Ako kantu rero kakagira iki kagatuma avuga ati ndahisemwe intamba mu rugamba. Ico genda kibona nka ciza mugabo ibice 45 kwijana, ibice 55 kwijana niki kibicavye. Afise urukundo, afise ubumenyi, aremeye araje gukorera igihugu ciwe. Ni ahura n'abantu badashaka gukora nkawe, badashaka gukorera mu murongo mwiza, yasezeranye ko azongera gahamagara bamenyesha makuru akabasezera nuko yabahamagaye afata akazi. Umuntu nk'uwo rero tumuhomvye kubwuko ari abandi bantu badafite umutima nk'uwiwe, kubwuko ari abandi bantu badashaka gukora kinyamwuga. Urumva uko bro muri make nibaza ko ntana gucira ngo bahizi ico uri kuravuga aje kubera urukundo novuga ngo yumva akunda equipe nationale. Niko muko kutora staff yiwe ashobora kubabona ati aba naba siriye no cyane tagihindutse nabona ko bashobora kunshikana ku ndoto yanje muri novuga ngo uno munsi namba federation yaramurondeye nuko yari mukeneye, nawe nuko yari yumva ko muri ambition zimwe yari yifuza gushika kuko yamenyeze equipe nationale ntamba mu rugamba, kuko urumva ko tanto yabigerageje bikaga. Uno munsi reality cyangwa se indo rêve zicise reality. Mugero wari ufise ndoto chagiye wabirondera sike wagomba gushika guki garukana kubita comeback garuke mukiyagiye cyo wagomba gushikako. Uno munsi kiyagiye cyo wagomba gushika, uno munsi birakunda kugishikako urose ko kajyo rero kabyaza umusaruro abubona ko mwo gufasha muri iryo terambere yace kugushikana kuri resultat final we wari wipfutse. Abazanye abona ko bishoboka. Mu gihe turabantu abantu ndazi barahinduka, hashobora kubaho baho challenge kuko namwe umunsi wo turabona mu equipe ahindura abamenyereza ama staff niki habamwo ama challenge. Ubona ko kubera intambamye kubera ko waje n'urukundo warufite iyo equipe, sukuvanga ngo Sangwa Patrick ngo nuko ngarakazi gakomeye cyane byorose kumenyeza equipe nationale, habo gusa ni ya patriotism ni kwa kumva akunze equipe nationale. Abo rubona ko zubo kubera obstacle nkuko bahizo kivuze ushavuga ngo no désormais shobora kuba nari nakwihenze ko ivomye ko dutandukana hama kugira ngo mbone gushika kuri resultat jemba nifuza gushika. Ni kintu ciza kwitorera staff wowe nyine ubona ko hari byo ushobora gushika naco gituma federation mu byo mwamwemeranije muri detail ya contrat hari ibyo wiyemeza. Rero mu gihe abubona wazanye bategura gufasha kubishikako vuga ngo no ushobora kuba narakwihenze ko reka dutandukane hama nzane ubundi ushobora kubona ko ashobora kushikana kuri resultat final canke ambore zirita. Nuko rero iyo ni staff Nshasha mu mivango ya equipe nationale y'abazungu. nayo nyine igaragara ko kirimo amaranga mutima. Ni navyo nagomba cengaruka. Igaragara kirimo amaranga. Ni navyo nagomba kuko Jimmy uramutoye waramumenyereje nk'umwana wawe. Abazungu babiri mwakoranye. Avenue 4 bigeze umutuma ko mukorane ku mugabane wa Buraya kandi waruzi yuko ashoboye. Aburaje mu guserukira gihugu uramukoresheje kandi bari bamwiyumvise. Donc ikindi natugerageje kuraba staff yiwe nta mafaranga ije gukorera. Tinyo muntu bro ico kintu cyo kuvuga amaranga mutima hari document na mugabo kandi samaranga mutima mugabo presque abantu bose bagiye ko nabwo arabaye ni cyumviro canje yego navyo birashoboka ni wanashima ni navyo wanashima. Hari document nigeze gusoma muri business plan ukeneye gukora project yawe abo ukeneye kumukorana
nikibona garuka nkavuga ngo eske aba bantu jewe hagati ya jewe nuno muntu eske relation cyangwa se imigenderanire dufitaniye niyi uratora abantu mushaka kuba mwegeye ngo bashaka kugufasha gushika kwizuretse amaranga mutima yo jamwo kubera ko ushaka kuba mumenyeranye Jimmy kuba atamuhamagaye hari nuko peut-être abona ko ashaka kuba atakibanza yarahafise ariko kubera ko yifuza ko hari ijisho ryagiwe rimumurikira muri Primus League Burundi ashaka kuvuga ngo Jimmy ashobora kuba yomfasha muri Primus League Burundi hari impano akafasha kuzira uno munsi ndi muri Belgique ico nico ni nagikuru navuga ngo Jimmy uno munsi ndi muri Belgique sinoba mu Burundi nongere be muri Belgique bose ntibikunda reka ndondere Jimmy kuko nawe wakivuze Jimmy yaciye muri equipe nationale iyi Primus League Burundi arayimetriza hari imigwi bazo barahura hari umukinya azomugora ava mu masipiri hari umukinya azomugora ava muri Musonga atazomugora ndavuga muri Egere Ntwari azora akazi ka Jimmy Ndayizeye azora akazi ka Jimmy kugira atora bakinyero mu gutora cyangwa se mwifuza ko murongo ko mukorana kugira ngo mushike kuri zirite haramo kantu kuvise imigendanire ya jewe nawe niyi uko namubonye ko twakoranye muri kahise twakoranye neza ifoke agaruka hama dukorana ndabereka ikintu kimwe n'ibibiri hari amaposte bapostira so gupostira basaba akazi basi muri mara udepoza dossier yawe kugira ngo baguheze ubona akazi ugasaba ugashoboye se tuvuga no munsi ko hariho abaterekwayo Jesse nyakubivuga ndi direct Etienne niwe nigeze gushira kuri statarambwe ati barakumara ndabwira nti nze niba kuvuga uko utari nta kibazo na kimwe bizoba bitwara ariko niba kuvuga uko uri nawe muri wewe uzifiringa ukundi kuntu uvuga uti ndakwiye guhinduka ngaruke kuri poste zimwe zimwe for example n'umusesanguzi je nakunze ya porte parole Patrick arakandiye porte parole kubera iki iyo urumumenyesha makuru ukaba ubanga mu gihugu cy'u Burundi uburyo indongo zivugamwe urakuzi uburyo umuntu agwamwo message urabumenya cyo kintu iyo ni experience kwanza ya mbere mu muntu ubanza kurondera uburyo uwo mumenyereza kubwiyemo nawe urabusesangura urabwumva ivyo bintu bibiri ukabihuza babantu babiri ukamenya ingene ubana nabo vraiment ikindi naco bijanye n'ururimi rw'igifaransa muri Belgique ne bugakoresha cyane ari excellent cyo ni kintu ca mbere tugende ku ruhande rwo kuvuga ngo uri kit manager ngende nshako gahoro garonka kuya twasesangwe ba mutima felicitation kuri mukuru wanje Rajabo Bosingo mugabo tugaruki Rajabo yabaye mukinyi w'umupira nawe yabaye kit manager sawa muri equipe nationale kit manager iyo bakubwiye kit manager ukazumva Bumamuru yagiye gukina na Reriere muri groupe haba harabaye impuzu zikoreshwa muri entraînement zitandukanye na ziriya za match nimba warabonye umukinyi yitwa Cesar Azpi kwa Chelsea match bakinye na Atletico Madrid jezi mutabukirako mu misegonda 48 kit manager yazanye indi jezi yande ya Cesar Azpi mu bubangutse ntangire ziba zihari cyo ni kimwe nimba utigeze kuba kit manager wa Vitaro canke wa Riviere canke kit manager wa Bisoro FC canke kit manager wa Boja City canke kit manager wa PJ Classic FM Football Club canke kit manager wa Edi Christian ndavuga Edi Christian nimbe baye club ndakubwije kuri Edi sindiko ndakubesha batagufashije biragoye ko muri equipe nationale ivyo bintu bishobora kuko ndagoye nk'akarorero umuzungu akesha avuze ntasubiramo kandi avuga nyarutsa
kandi wewe abakwizeye ko ubwo rurimi avuga ururimi ni bo si benshi bazi indimi zose si benshi bazi indimi reka ayo n'amakenga yiwawe ayo n'amakenga yiwawe nawe uraza kugira icyo ushika inge gatoya inkundire umuzungu avuga nyarutse kandi abazi neza ko ibintu vyawe wabaye mu perfectionist abantu bahakuzanye ubimerita ico kintu kimerita ikintu rero cyo kuja kwigira au niveau supérieur nko kumugwiserukira gihugu je ntaco nkunda dufata nk'akarorero hari yandi maposte menshi ahari kuko nabibonye no kuri ruremure kuko nabivuze ngaje ntatinye kubivuga naravuze nti gufata jezi za equipe nationale ukavunga ugaterera mu ishakoshi ugacufata umukinyi ukamupakirana na ya mizigo mu muduga umwe imizigo imwe mwagera kuri aeroport abakinyi bakinjira imizigo igasigara kuri aeroport hajya abantu bashikira nta muntu numwe ahari umukinyi wa kipe nationale akinjira muri bus ari kifuwa watsi akagera kuri aeroport ari kifuwa watsi kit manager yatanze imyambaro ibyo bintu birababaje kuba rero Roreje yasubirijwe ndashima Imana ndanabishimira Imana nk'umurundi poste y'ubukit manager nagumye ndayivuga inshuro nyinshi remplacer hanyuma rero kumuramplacer wiwe ushaka gusanga yarapostiye cyangwa yerekanye experience yiwe kuko Jesse niya kubivuga n'umusafi nawe nyine afise amakenga avuga ati mbega nzobikora gute bizogenda gute ubwo rero kwigira muri equipe nationale naco sikindi kintu kuko uwo munsi ndumumenyesha makuru nabo barashikije amakenga yabo nko kuri staff Etienne barakunze Rajabu yarakunze kubivuga ntababare ukuntu kuri mvuye kuwanje ariko uko ibintu ndabibona aho rero sinciye kuri Rajabu gusa nimba ari nabandi Sangwa yatuzaniye nabo tuzogenda tubiga ko gahoro eske sabagenzi biwe eske ivya tugiye barabishoboye tuzogenda twevariwa gahoro yes ni cyo no kwita restaurant yarafise oya reka no tanteranye n'abantu cyane ko byahetse nshaka kwiteranya jewe eske yajyari bosingwa ni ndibaza ko ari reka ngombe nabivuge mvuge kano kantu nta kibazo nakano gato hano hari ibintu byo kwiteranya nakano gato twavuze mutima constante nakano gato ngomba kuvuga eske abamenyesha makuru siritunga abamenyesha makuru b'inkino muri bino bintu turakunze kuba tuvuga ati iki kintu cyari kubwiza gukozwe kuno bon bosingwa yamumenyesha makuru uriya mumenyereza Sangwa ashobora kuba hari cyo yumvise bavuze nko gukebura ati kiti manager yabwirizwa gukora ibi nibi we kubivuze nuzere turangwe uzobikora ibyo gukora nka kiti manager uno munsi ashobora isi inovango ihentere kunishobora kuba yoja kuri site akiga eske kiti manager akazikiwe nakahe akabisoma kavyiga neza cyane ubundi akabitahura nubwo ibintu byose no kwiga l'essentiel nuko ubugiye mu kwiga ukamenya kurondera iki kujya tubona hari umukinyi aja muri match yambaye yanditse jezi yanditse ku Burundi abandi nta biri kuyana akazi ka kiti manager eske imyambaro bambara ya irameshwe swa imesa irasa imyambaro bambara irakwiye eske ko duhagurutse hano mu Burundi tugiye muri Cote d'Ivoire kina match imayo tujanye zirakwiye inimazi n'ingerezo amakoni ashobora gushika muri Cote d'Ivoire ngo hari byo twibagiriye hari jezi za entraînement zitandukanye na jezi za match bien sûr jezi za match ndazishira jezi za entraînement ndazishira tugiye gukina na equipe izambaruko twe tuzambaruko baca bambwira ati tegura rero za jezi zimeze uko nuko n'ibindi bigiye bitandukanye nibaza ko ntaho narinda muzi nk'umukiti manager umupira rero ukinye ngerageje gukora analyse umupira rero ukinye cyane kandi ku rwego rwo hejuru niveau yo hejuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni Primus League au niveau ya Primus League yareki donc première division ikintu rero musavye nawe akomeza gira iki amarecherche akomeza kubita amarecherche yo ku rwego rwo hejuru kuko umuzungu azoza kwizeye avuga ati hano ko barinze bamushira hano iri mérite iri safari nk'abazungu mushira kandi umuzungu baheze yavuze nta mafaranga aje kurondera muri equipe nationale no kandi uyu muzungu abazungu ari kumwe na Sangwa Patrick
ubona abazungu kubona mu mutwe Bosengo nazo ashobora kuba mugabo Sangwa Patrick kujya Afrique bamuhaye dictionnaire y'Espanyol Patrick Sangwa ashobora kumuhera dictionnaire y'Ifaransa aheza Bosengo nta kibazo kwigura ururimi no kwigura bisanzwe oya mugabo haje ikintu cambere communication ngene bazokomunikana n'abazungu uwo bita Santiana n'ikiteretse no yavuze ngo commentaire yanditse commentaire kuri YouTube 3 zikurikira aravuga ngo ndabaza Rajabu ko tumuzi mu Giswahili mbega darange française twatumwinjiriye cyane tugiye muri byinshi tugiye muri byinshi cyane c'est wiki wamwizeye nuko yabonye ko poste ishobora kuba ari vakana poste baba motoriyemo nivyo reka rero tuve kuri iyi staff ni staff novuga ngo twohe iminsi ntuyitega iminsi ukavuga ko tubahe iminsi batweretse icyo bashoboye kuko bo ni look je navuze ni look Nshasha muri equipe muri staff mu masegonda abiri ndumwe mvuye kano kantu ya tugende ni vyinshi icyo uvuze ni bo tubahe iminsi tubatega iminsi kuko bagereye no mu gihe hari akazi kuko liste cisohoka nabo baciye baza mu gihe hari akazi ka equipe nationale dufise inkino zibiri hagati ya Malawi n'igihugu ca Senegal ko bagereye mari baje bagashikira mu bikogo uno munsi bishobora kuba vyogenda nabi kuko inkino dufise abantu bakunze kuba bajije ibintu hakiri kare niki nkuko kivuze ni project rontero imyaka ibiri ashobora kuzoshikana kure ashoboka reka tubirinde ntitubatega iminsi cyangwa se ntituvuga ngo abana ngo niki ahubwo gusa turabeske n'ibikorwa bagiyemwo mwuko kwezi kwa 11 zero nuko ntubinjiye muri equipe tubonye abakinyi bashasha bahora muri equipe bari bavuze ko atazogaruka baragarutse muri equipe donc ni yere Nshasha cyangwa se ni gihe gishasha equipe nationale yinjiyemwo banashikira kandi mu kazi nibaza ko nabo tutabapimiye kuri kano kazi no munsi k'inkino zibiri tugiye kwirana na Senegal na Burkina Faso hari izindi nkino zimirije no mu vy'umumenyeza nawe yanavuze ko ari ihangiro ari kudushikana muri CAN 2027 ntabwo yavuze ngo aje gutsinda Senegal no aje gutsinda Senegal ubugine mu 10 mushangaza gutsinda Malawi ubugine mu 11 ni 2027 ko no masana y'imyaka ibiri 2027 abantu barabona amashusho ya Serge Sagret hamwe na Arno Fransket Clovis nasubize ko uko biri kose nabanze yasubizeho gatoya Clovis uko biri kose ni ari ibintu bitatu hano mu gihugu cy'u Burundi byarekwiye kubanza gutangurirwa kumumenyereza wese yaza hano icambere gusaba FFB ujejwe security cyo ni kico kintu cambere ko jewe kuri hoteli ya equipe nationale sindayivuga izina pe ndamaze kuja inshuro zibiri zitatu urana kujya kuntu mu Bufaransa abakinyi bagira Claire Fontaine abafana bagerayo direct mu kinyo equipe nationale agisohoka muri hotel hari abantu nk'abandi canke batandatu baba bamucakiye VP weye sasa para gucurera 5 great yejo wundi we kamusoba yarebye kurisha koshi muri umuduga equipe nationale ayisohoka na nishakoshi batswe kwitwara umuduga narwo nene kagomba gukorora amosozi nyene bikanga security ico kintu cambe kuko Sangwa niyasanga umukinyi nka Elvis Kamusoba bariko baramusopa Sangwa azovuga ati no ce n'est pas possible niyo kit manager yashiriki nta security hari innovation ikiri kibazo muri staff hari innovation ikiri kibazo PG Classic FM yabajije Sangwa cyangwa ati hari abazotogwa na FFB bwa FFB na reka tuyubutumwa nukuvuga ngo tuvuga mu kit manager iyo hari security ibintu vy'uko aba yabipanze bigumuko nyine bigumuko umango mushobora kuvuga ngo security turarindiriye turatebeje nitunamushiza abona nitugize iki ugasanga biteje kiba ikintu ca security nico cambe ica kabiri kubera ari kaza amazi kuba zipasa hari abakinyi b'intamba mu rugamba ubwabo bisonzesheje imfungurwa zitabutse
wanashima nuno mutu tutari kubona mu guserukira igihugu parce que haragera kuri match umumenyereza yamubaza ati uri tayari tego muri mita kaza wumva umukinyara kubahose ngo je bugenda shonje cyane sesura mu kibuga ntafunguye bati wafunguye mbere wafunguye akirikare wafungure rimwe n'abandi ngo je ngo ntange hakare nari nshaka urumva ko n'umumenyereza ngaho bamukuye muri match nukuvuga ngo igihe hari nutritioniste araganiriza buri mukinyi akamubaza ati Edi Chris wifuza gufungura iki ko dufise ibi nibi asanze ari nk'abakinyi batandatu canke batanu bari exceptionnel bavuga ngo izi fungurwa rero ko navyigiye ndashobora kugira iki ndashobora kuzituga akarorero mpo maze gukubona abategetsi bagiye batandukanye ngenda gwe nk'akarorero abategetsi bagiye batandukanye ngenda gwe nk'akarorero nubwo novuga ngo tutabicisha kuri YouTube nagohe akarorero kihuta uyu mugabo uramubona uyu mugabo uyu yitwa Amani Dance sinzi ko ubibona yitwa Amani Dance ndamubona cyane afise inzu y'uburiro yitwa Tic Tac niwe chef w'igikoni niyo haje umutegetsi kanaka muri segiteri yiwe neza cyane niyo haje umutegetsi kanaka muri segiteri yiwe uwo mutegetsi abwirizwa gutegurirwa ifungurwa n'uno mugabo donc abarisharije y'umutekano w'izo fungurwa abarisharije yuko zitegurwa neza abarisharije y'umunyu waroyemwe ibyakoreshejwe muri izo ibintu byose urumva ko nyamutegetsi mu mutima azifungura ameze neza ni nyuma yo kuzifungura nibyigere bimutera stress kuko hariho n'umuntu uwo mutegetsi yagize ikibazo kubera izo fungurwa ahita bibazwa none waza ko madamu uriya mutegetsi atazi guteka neza waze ko uriya mutegetsi nta bene wabo afise bazi guteka neza wibaze ko uriya mutegetsi nta bakozi afise bazi guteka neza baraza kurondera uko ico gikorwa ari kimwe yongera abazwi ivyo yakozwe byose ikigo byo kuvuga ni je numvume ngo nakazi kajanye no kwitaho eske buri mukinyi wese eske sero n'umubiri wiwe afungura iki sero n'umubiri wiwe akona ko numvume ngo nakazi akamuvuza ikintu cyo gufungura karimereye cyane rwose kuri equipe sikarimereye tuvuye ko staff medical izoboneka buri match ni cyo togwa kubande gwa FF ikibazo cha staff medical muri press conference nibyo turiko baba kinesiotherapete n'abandi bagiye batandukanye psikologe abapsikologe turese n'ibyo n'umusumira kamutumako hakaba bajeje kubabese mu psikologe ati kugira kagende neza nibibanza n'abapsikologe bo baranaza n'igihe habaye ibibazo atari ko ivyo bibazo ndibaza ko bitazohaba mugatugaruke ku kintu ca staff medical ubu hatabaye nk'akantu ka pressure kumumenyereza buri mumenyereza niwe avuga ngo ibi nibi bitabonetse jewe sisinya uko nukuri arindiriye akavuga ngo ndasinye akamara gutera ko masezerano bamuhaye wa muganga adashoboye cyangwa bamuhaye wa muganga adahuriranye na filozofi ze ntasinyura ntanaja na brado fere n'abamuhaye akazi ucubandanye naguciriye muvuze ikintu kizima genda vyibuka tuciga mu ma interne bakubise amagenero bakakuronkera minerval kubwira ati genda amafaranga ya Jado Point uzakurungikira kwa gatanu sivyo umaze kuva muhira eske washitse muri interne uragaruka kubera Jado Point ne uragaruka kubera Jado Point wamaze gushika muri interne warishimye minerval byose uragaruka kubera ngo udafise ngo Jado Point uragaruka mugabo wowe waguheneje ukava muhira wabugiye cyaba biyumviriye barasa barakurungikira kandi bakurungira aho bashaka uno munsi rero kumva ngo nsinye muri ushaka wiga interne ushaka gusubira muhira ari kintu uvuga ati ataha usiga minerval rero ishoheza vuze nagitaho mumenyeza yakagoza kubana siske toutes les conditions nécessaires kugira ngo nkore ibintu biri professionnel zirahari namakubwe ngo sinya tuzokuronderera uwo mu azobarongwe staff medical tuzomukuronderera nabo bazokorana ndibaza ko abantu bari muri press conference niho ikintu higarutse karavuga ati normalement
bara abantu baba porte parole, kit manager, sivyo, staff medical, bara abantu bateza gutogwa na FB bakagumaho, hanyuma umenyereza aje akaza nabahinga andivunga abahinga biwiwe bakorana nabo bantu nabo porte parole wa FB barahari ariko mugabo bro ariho n'ukuntu umuntu akwepa ibibazo ukabibona ko yabikwefye. Hari akantu yavuze ati ese muribaze ko mfise power yo gutora abantu bose tuzokora iriga. Donc wewe wahamagaye abamenyesha amakuru, sikwe inyishu ni ibibazo sizo baba bifuza. Hariho n'ibibazo ushobora gukwepa ico ni kintu nagira n'ubwizo badi nazo bekaranariza amasanamu Mohamed Badi hatari umukinezi rapete yakugoroye neza kuko amakrebe era nk'akarorero South afise Yanga afise imyaka ingahe Mwedove ukinyina Yanga ukinyina na wese marije azare mayeke murakubita ukinyina Mereke ukinyina ande ugenda n'ibiburu ukene nk'abagabo batatu bakaze muri massage zanyama bazigira zishasha babakinezi rapetero FFB nk'abamenyesha makuru bikino cyane nka Classic Sport cyane nka PJ Classic FM. Ibintu namwe nko yazanye abiwe basi bari strong, namwe muturonderera abandi bantu bari strong bagende bafashanye nabo Sangwa yatoye turonke ibintu bizima kuko FFB ndayizeye ndayizeye nuko rero iyo niyo staff Shanks ni bivuga kuri staff Nshasha ya staff technique Nshasha igiye gukora n'umumenyereza Sangwa Amayani Patrick.